ijya miti yabonetse ni imiti yari yasabwe n'ikigo Kamebu. Ni ikigo rero gisanzwe gituma cegeranya imiti hanyuma amavuriro agaheza akaza gukurayo imiti. Ico kigo rero kiraheza kigatanga amasoko, hanyuma gitanze amasoko iyo imiti ishitse imbere yuko ikoreshwa baraheza bakayipima. Ku muti wari wose rero haba hari ico twita lo, no kuvuga abari imiti yakorewe umwanya umwe, ikorewe ikozwe mu buryo bumwe. Urumva rero nk'iyi kinine yari amaro menshi, si kuvuga ko yari ro imwe gusa, yari amaro menshi n'iyindi miti, hanyuma yose irapimwa. Hanyuma rero ipimwe naha turafise yari nkuko mwabibonye kinine sulfate, yari yakozwe na Merit Organics, ni ihinguriro ry'imiti ryo mu Buhindi. Hanyuma bapimye iyo miti, ayo malo yari amaro arenga mbere 10, harigaragaje rero ko hariho amaro abiri twabonye yuko ibyavuye mu ibipimo vyerekanye yuko idakwije ivyangombwa. Ico twabonye nuko kubijanye n'ibitegerezwa kubamwo n'ingene n'ibisabwa kugira n'ingene uwo muti ukorwa vyose vyari bikwiye. Hanyuma atwovuga nka kirya kiba kigize umuti ico twita principe actif, naco nyene nta ngorane, ariko twasanze urugero ari rwo ruto. Iyo principe actif yari sous-dosé, yari munsi. Turavye ibiharuro dutegerezwa gukorerako, principe actif itegerezwa kuba hagati y'ibice 95% kw'ijana n'ibice 105%. Rero kuri uyo muti wa mbere twasanze wowo principe actif iri ku bice 86 n'ibice 54%. Ni ilo rero te 200,829. Ariko hariho n'iyindi lo igira kabiri, nayo ni te 200,830 ikurikira iyo twasanze iyo principe actif iri ku bice 87 n'ibice 54%. Ngiye wa mbere wari ku bice 86 n'ibice 54%. Urumva rero ntuba ukwije. Iyo rero bimeze uko iyo miti mu kigo, urumva mu kigo ca Kamebu iyo miti bobo imbere yuko batangura kuyitanga imanza gupima. Bobo rero tumaze gupimwa iyo miti, twagomba tubamenyeshe yuko Kamebu ntiyigeze yisohora imiti iraho. Iyo rero ivyo bipimo byose biheze, iyo miti ica iturirwa, isubira ntiheza ngo ikoreshwe ku buryo kandi bw'uwo aba yaratsindiye iryo soko. Mugabo rero hamoca muraza ati none ko itakoreshejwe iyo rwandiko rwasohokeye iki? Nuko ruba rusohotse kugira dukinge, kubera dushobora kwibaza ko bishobora gushika hakaba, kuko iruhande y'ikigo Kamebu turafise abadandaza imiti bigenga, amafarumasi dogro, nabo barazana iyo miti. Iyo bayizanye rero birashobora gushika ugasanga hariho nabo abafise iyo lo. Tuba dushatse rero nkuko mwabibonye, mwarabonye ko aribo ahanini bandikiwe kugira basuzume barabe ko atayo birimwo. Hanyuma rero ntibigarukiraho, turaheza no n'ahandi hose iyo mu bubiko bw'imiti, haba mu burere bw'ubuvuzi, baraheza rero bagasuzuma. Iyo tusanze ihari iraheza rero igakurwa mu banyagihugu, hanyuma igaheza igaturirwa kuko mu by'ukuri bavyeka umuntu awufashe, murumva ko utaba uheza ngo uvure neza kuko ntuba utwije ivyangombwa.